Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivana naho muherereye cyangwa se bivana n'amasaha ko murakurikirana ko kino kiganiro cyacu nkuko mwamaze kubibona kuri micro ni Brenda Kajol, behind camera ni Amos Kelly. Uyu ni wa mwanya wanyu rero kubashikiriza bya biganiro byacu byoshe bakunzi ba BDUSA nkuko tutigera tubata hasi. None umunsi twabazani umukomedi agomba batwenze cyane nawe se ubundi ni Kabesho. Kabesho rero yamaze kwishikira mu bwani bwa BDUSA Media TV. Reka tumuhe umwanya tumwakire aramutse abakunzi biwe aramutse n'abakunzi ba BDUSA. Karibu Kabesho. Urameze neza? Yameze neza. Ya, posha kuramutse abakunzi bawe n'abakunzi ba BDUSA Media TV. Ego murakoze. Abakunzi ba Kabesho Comedy n'abakunzi ba BDUSA Media ndabaramukije cyane. Ego. Kabesho Comedy muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi turimo uvuze Kabesho abantu benshi bamaze kumva peti ya Musteri hari abava bambaza ati nyimba turi buri Brarudi n'ibindi Kabesho kubera iki Kabesho kwiki wise Kabesho bisigura iki Kabesho yani ni kubera ukunda kunwa amapeti ya Musteri cyane cyane nyene Kabesho kubera iki Kabesho. Yeah, thank you. Nukuvuga ubwa mbere hoho Kabesho sose yaryo ndiri mu bintu bibiri. Donc icambere coco jewe natanguye gukubagana nkiri muto cyane. Yo, uri kubagana. Natanguye gukubagana nkiri muto cyane iryo Kabesho kugira rivuke ndabice ku masonga. Ni kuvuga jewe nkiri kwishure 5e 6e niho naje en couple n'umukobwa. Nagiye en couple n'umukobwa yitwa Kabebe. C'est un surnom bamuhamagara muhira ariko propreno yari Christella. Hama rero turaja en couple turaja 7e 8e turaja mu rukundo. Rero ico gihe birananwengeje. Ico gihe rero no kuvuga yuko haraje igihe yaho bavuga bafata kantu gusa ku bakobwa bafata izina ry'umukobwa bagaca bashaka akajambo shu. Hama rero tugiye en couple baca bafata izina ry'iwanje ry'ukuri ni Wiri. Baca bafata izina ry'iwanje Wiri bariha uwo mukobwa twari dukundanye. Baca bafata iryo zina Kabebe bariha jewe. Rero cyagihe baca bafata ako kajambo ako kazina bagashaka ko shu. Rero kiba cyari rivyuka riba Kabesho. Umukobwa nawe kuri Wiri Donc jewe bampamagara Kabesho kubera ryari ndi Kabebe hama bagaca bamuhamagara Wiri bareshanje amazina. Bamuhamagara Wiri. Kubera ko ari iry'umuhungu ntibari kuvuga wishu. Donc nuko nyene. Rero kera sikera cyane umugabo barashobora bikundaniye bien baramuha izina ry'umugabo wiwe umugore bakamuha izina ry'umugabo wiwe bagashanja amazina. Rero nuko babikoze ariko kubera haciye hazi iyo periode baza bafata izina bashaka ko shu bafata Kabebe baca batiranya ko yashu rica riba Kabesho. Okay, iyo ni incuro ya mbere. Ubwa kabiri naho nkuko watango bivuga je vraiment aho ngiye hose urubanza ngiyemwo ntabonye Kabesho chamvuga ati merci tuzosubira ndabasezeye. Hama rero cyarira guma ari kuranda ninda mpeza amashure abigisha bamamagara Kabesho abanyeshure muhira hose ni Kabesho. Wiri ryari bagiwe mu bisanzwe jewe amazina y'ukuri ni Sabimbona Wiri. None ko yajeje amashuri umwana muto yavyageze gute? Ya ni Imana yifise umwaka umwe. Oya ni Imana yamfashije jewe novuga sinigeze ndubura. Ya Kabesho nkuko waruhejeje kuvuga yuko uri umunyabubanza cyangwa uvuka mu ntara ya Bubanza warigeze kuja mu mahiganwa yari higanwa y'isabukuru y'imico kama. Watowe nk'umukomedi aserukira intara ya Bubanza muri kiriya gihe wiyumvise gute ku buryo donc kubona abakomediye bose dufise cyane bari muri Bubanza ari we watowe kugira userukira intara wiyumvise gute? Pardon gato yangaho iryo festival narayigiyemo ariko sinagiye kuko je nsanzwe mfise impano zitandukanye. Ntiwagiye nk'umukomedi? Ntabwo nagiye nk'umukomedie kuko jewe mfise impano ni nyinshi ariko izingaragaramwo nshaka kudevelop
nizi zibiri. Iya mbere ni iyi yo gukina comedy, iya kabiri je nsanzwe aho mbona ntubo hajya abantu bato bato rero usanga banonotse. Ni kuvuga je nsanzwe ndi umutamvyi w'imbyino z'ikirundi, danse traditionnelle. Rero ico gihe twasha muri festival, yari festival y'abantu intara zose, twahuriye aha mu gisagara tuje guhigana. Muga naje nk'umutamvyi w'intambo z'ikirundi, ego sinaje nk'umukomedi. Ni yihe nyungu uba warakuye n'iryo higana? Je n'ukuri nararyohewe cyane. Nta bintu byahatari, ariko ukuntu twabayeho neza, turahurirayo n'abajama, urumva. Abo bajama twahuriyeyo niyo nyungu ya mbere nakuyeyo. Donc umuntu wa mbere noba naciye ngira ubujama nawe umukomedie nkanje. Gusa rero sinomwigereranya si nkanje, ari hejuru yanje. Arandenze. Umukomedie yitwa Bakame comedian. Ushumubona ego. Uje rero twarahuriyeyo, byari ibintu biryoshye cyane. Ni nawe twaciye tuguma dukominikana, sanga ndaguye ubujama n'abantu benshi. Ikindi naco burya iyo bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenye bweza. Narizi ibintu byinshi. Ego. Nkuko waruhejeje kubivuga ati ngo novuga ati uri mu multi talent, niko nobisigura. Watubwiye yuko utamba ama danse traditionnelle cyangwa se novuga ati imbyino z'ikirundi niko nozita, n'ibindi bintu utashatse kuvugira ngaha. None ivyo bintu byose birakorohera kubifatikanya byose, ubikora gute? Ko turazi cyane ibintu byo gutamba na comedy umenga ntibijanye. Rimwe durakunze kumva basi umuntu akina comedy sometimes ashobora gukina film, mugabo gutamba imbyino z'ikirundi canke basi ashobora gutamba ama danse moderne, mugabo traditionnelle ntidukunze kuvyumva cyane. Wowe bifatikanya gute? Murakoze. No kuvuga yuko jewe ku kintu cha danse traditionnelle turafise iminsi ya repetition. Iyo minsi ya repetition ntabwihuye n'iminsi ya comedy, kuko impamvu uvuze ngo iminsi ya comedy mu ntara y'iwacu Bubanza nta barashaka gushinga utuntu tw'udukrebe dukina amafilme, dukina comedy. Edaye nta comedy zirigera zishingwa i Bubanza. Haraza udukrebe tw'amafilme, ama traditionnel, ariko nta nguvu babishiramo. Jewe nari umuntu kuva na kera namye mfise kugira ishaka ryo kudevelopa impano yanje. Uracishijemo ikintu ca film, burya imbere yuko nkomeza ibintu bya traditionnel natanguye film. Ndabikuriramo kuva nkiri umwana, ariko uko kuntu nabivuze yuko mu ntara ya Bubanza ntibari serieux vraiment, parce que usanga baratanguje ikintu inyuma y'amezi angahe birapfuye. Naragiye muri club iraho yari itanguye gukomera, tugakina filme igahera, tugakina iya kabiri igahera, ariko production ukuntu yari imeze, mu producteur twarakora abika, dukora abika. Sinzi yuko yari afise yindi objectif ashaka gushikako, tubona ntaho bizopfa bigiye. Shiba irasambutse, ndaja mu yindi gucyo nyene, ni ya gatatu gucyo nyene. Ndagatoya impano yanje izohava ipfa burundu. Rero niko guca mvuga ati okay, ndafise iyo mpano yo gukina filme, kuko umukinyi wa filme arakina comedy, mugabo haba hari akandi kanosyo nyene aba asanzwe afise muri yo. Rero ndavuga ati ibintu ko biguma bipfa, nikiye kintu jewe notanguza mu ntara ya Bubanza kitaratanguzwa mu ntara ya Bubanza. Ndiyumvira ndavuga ati notanguza ibi bya filme, none jewe niho nkiva kwishuwe, niho nkiza amashure, nzobigenza gute? Umuntu azozikora, nzomuhemba iki, ibikoresho wapi ndabura. Ariko ndaraba comedy, nta muntu numwe aratanguza comedy mu ntara ya Bubanza. Ilifo yuko mbu umuntu aba createur, akrea akantu katarigera kabo. Hamace ndatanguza comedy. Twatanguye turi abantu, novuga twayitanguje abantu bazanye ivyiyumviro, twari babiri. Ahari hose umutipe yitwa Niyonkuru Damascene yubaho. Twahereye kuri bimwe byo gukoresha telefone.
telefone turahera kuri telefone tije ndazi gukoresha telefone kweditinga nkoresha telefone kandi ndafise n'impano yo gukina kuko uwo nawe twariganye tukiri ku ishure nari nsanzwe nzi derangement yiwe hanyuma rero turaba kumwe no muri ya makrebe na dondagura yashinga krebe mugabo ntibandanye baho rero kuba twarabanye muri ivyo twari tuzinanye yaranzi nanje naye ndamuzi rero turaja hamwe turiyumvira ati okay reka dutanguze comedy sha naramwemeye vraiment mu ndwi imwe tukibivugana twari dushizeho ntuze video ya mbere video ya mbere naciye njako kuko nanje ndafise impano novuga yo kwandika ndategura twaca tuja kuri tele twaca dukina dukamera na telefone ama video twashirako azarakundwa batubwira ati ubona wo dushiramo haragira yabanye nginga kare narabinginga ati mubona no bashiramo kubera mu ntango barabisuzugura ntaho bizoshika ivyo nibiki ariko mu nyuma baradusaba ati mubona mwoshiramo hama karaba agatimu muri no mwanya navuga yuko dushika 10 ni ekipi ikomeye hamwe uje nguje kuyisambura bitokunda kiretse biciye mu zindi ngorane ya uraje kutubwira imwe mu ntambamye mwahuye nazo mu mwuga wanyu none ni zihe zindi ntambamye ubona yuko muri ko murahura nazo mu mwuga wanyu wa comedy ya murakoze no kuvuga muri no mwanya intambamye duhura nazo ntizobura kuko hari intambamye duhura sirtere hari intambamye nyine urumva yuko twasubiye kuri ya etape yo gukoresha telefone turabura ikintu ciswe kamera tukabura n'umuntu abishoboye adukorera amavideo ameze neza no kuvuga n'ubu video no kwereka tumaze gukora ya nyuma novuga ni nziza ariko usanga idakoze nkuko noba ndavyifuza rero hamwe noronka uburyo donc mvuze uburyo biravana hariho uburyo bw'amahera canke biciye mu zindi nzira donc ndose umuntu supporting muri no mwanya sinovuga ngo supporting ndi kumwe na wa mugwi navuga no kuvuga jewe muri no mwanya ndakora ariko hamwe noronka umuntu anje imbere akamfasha mu bikorwa by'iwanje ndumva yuko impano yanje yogera kure urumva ko turi kuri ya etape yo gukoresha telefone ariko nubwo ari telefone ntikibujije yuko zikurikiranwa ntikibujije yuko baryoherwa abanywanyi bacu babandanya baryoherwa paske usanga ibivugwamwo canke ivyo dukina bishimwa ego nkuko warohereje kutubwira yuko intara ya Bubanza novuga ati itaratera imbere cyane canke iri inyuma mu bintu vya filme n'amakomedi kubgawe nk'umuntu yayivukiyemo yayikuriyemo canke ayibamwo nikiye kintu ubona kibura canke nikiye kintu ubona cokogwa kugira ngo iyo ntara novuga ati yegereze izindi muri ico gisata ca komedi canke ca filme ya murakoze ikintu cyo cambere kibura no kuvuga yuko urumva abantu abajene baho ntibari serieux donc haje nk'umuntu abaha nk'inyigisho akabereka akamaro ukungene basi filme canke comedy yobabeshaho baciye muri iyo domaine ya comedy canke ya filme navuze ati jewe ndakina comedy nkakina filme rero naratangwe nja muri iyo club ikina filme nta nguvu baba bafise yaho umenga babifise mu tara yabo barayifise ako ntibazi kuyidevelop rero ikintu ca mbere barakwiye nk'inyigisho abo bafise tara hakagira umuntu abaje imbere akagerageza kwibakuriza hama bikabandanya bimera neza ariko je ndazi umuntu w'Ububanza
yari yaratanguje iyo domaine nyene ya filme kandi novuga yuko yaraje neza yabikora neza kuko filme ziwe zari ziryoshe zikunzwe sinzi ko umuzi umutipe yitwa Nepostar irizigirizo none Nepo nawe yarahagaritse bimeze gute ntiyabandanyije kubera ko Nepo vraiment yoba yarahagaritse byo mbabaza cyane je narakurikirana filme ziwe sana yarakina filme ziryoshe zirimo inyigisho zisama image meza ubu none Nepo bimeze gute ujya mu tipe rero vraiment twaramwemera yarazananye ingufu nyinshi cyane nukuvuga yarafise equipe batanguranye filme ya mbere iyo filme yayise kurubone vraiment s'il vous plaît yarahitinze kuko gato ntaguciriyemo Nepo yarafise n'ukuntu akoresha systeme novuga ati y'abazungu atari y'abarundi kuko Nepo ndibuka bariko barategura filme baragenda ahantu bakagira nk'ikambi nimba bavuga ati filme yacu izokinwa nka 2 semaines par exemple yarafata abakinyi bose akeneye gukinisha iyo filme bakagenda ahantu bakagira ikambi nimba bagira ama repetition kwa bazovayo bahejeje gushutinga kira kintu cyose ugasanga vraiment ni filme ije ifise akanovera kandi yigisha zigeza kurubone zose mva ego nukuvuga ujya mu tipe rero bana yarahitinze ariko inyuma yo guhitinga novuga yuko bitagenze neza parce que yaciye azini Bujumbura mu gisagara benshi barakunda igisagara abantu benshi barakunda igisagara equipe batanguranye gushika ubu impano yabo yarasubiye hasi muri no mwanya sinzi ko yabibandanije ini Bujumbura kubera equipe yose nzi batanguranye baracandukanye ubu nta mugwi n'umwe ukina filme usigaye ukomeye hari kubera bajya bamama bose ubona yakinishije babana hari akana vraiment yakinishije muri rya filme kari gafise impano ariko ubu nta kintu na kimwe aparticipamo uwo mwana impano yiwe yarahagaze kubera iki ni bya bindi batanguza ikintu ntibakibandanye urumva ko babibabaje nimba ari abantu bo mu ntara ya Bubanza bako baradukurikirana vraiment mwikebuke kuko ndibuka hariho yindi club yo ku Mpanda yarimwe abajama bitwa ba Jimmy abakobwa bitwa ba Ines sinibuka filme bakinye nayo nyene yari filme nziza cyane menga bari bamaze gukina filme zitatu umva nabonye ntituzi ngo bahereye hehe please abantu bari mu ntara ya Bubanza muri ko muradukurikirana Bubanza murafise abanyempano abanyabubanza murashoboye kwiki muri ko muradebukirwa ni muhaguruke mukuzi impano zanyu mukuzi impano zanyu ko murazifise so tugarutse rero kuri Kabeshu nkawewe Kabeshu comedian wibona hehe muri kazoza uciye muri domaine yawe canke umwuga wawe wa filme na comedy murakoze cyane no kuvuga jewe muri no mwanya ndafise bavuga vision imbona kazoza ndashaka kuba yuko jewe nzoba umuntu adasanzwe ndetse kuvuga ibubanza cyane hano mu gisagara cyane igihugu ndashaka yuko mbumu comedie international bajya ba Kigingi ba Bakame umwe namye mvuga kuva kare gusa Bakame yubawe sinombe yuko shaka kumuca ku bunyene ariko ngiye nkurikiza za mpanuro kujya kuntu nyene yimereye ndabona yuko nzogera kure ndifuza yuko nzoba umuntu akomeye cyane muri comedy ndetse na filme kuko mbaye ndashira bimwe bya traditionnel ku mpande ndumva shaka kudevelopa tala yanje ya comedy na film hamwe mb'umuntu akomeye cyane gusa icyo nokubwira cyo wiyumve kuri novuga gute uyumve yuko nabakamushobora kumurenga kuri uravuga ati ngo nushaka kumurenga ubunya ahubwo vuga ati je ndashaka Bakame bose ba Kigingi ba Mutima nibapige chini ndababone nk'abana imbere yanje je mbe wundi muntu njabuke no mu bindi bihugu nyene nkora ibitangaza amenyekane ku isi yose apana mu Burundi gusa nicyo numva no ntago ciriyemo bugiye umuntu uri kuramwigirako kuri ya mpano yiwe
ugasanga mbere uramurenze. Ya nicyo kintu rero ariko ndaguhanura habemo basi n'akajaruzi hagiye kuko uri kuyigira ku muntu utamugirira ishari nziza mugabo apana ishari utamugirira ishari n'ibikunda habemo jaruzi uvuge ati kubera iki bakane andushikije nanje mu mpano yanjye kubera iki mutima kubera iki kigingi abonye nanje ndakeneye jeho kuki kadesho nanje ya kadesho gira akajambo basubwiye abakunzi bawe n'abakunzi ba BDUSA n'abantu bariko baradukurikirana na cyane utibagiye kubwira abantu bako baradukurikirana platform bashobora gukurikirana ko canke kurondera ko ibikorwa vyawe. Imbere gatoya no kuvuga ibikorwa byanje si bya bindi byo mu isite ndafise aho ngeze mu ntango navuze bya YouTube ubu bimeze nk'ibyahagaze kubera ziyangwane navuze umuntu mwanya ibikorwa byanje uwo jya kubikurikirana abikurikirana kuri page yacu ya Facebook donc wandika Doxa Free 7 Team Comedy mvuze Free 7 ni seti Team Comedy ya ni kuvuga urasanga ko video zitandukanye zitwenza abakunzi banje vraiment mubandanye munkurikirana cyane gose kuko ibiri imbere ni ibintu biryoshye cyane. Ego ya nanje nagomba nongere ko kano kantu please nagumye saba abantu bo mu ntara ya Bubanza ni mu byuri impano zanyu sishatse kuvanga ibintu ariko intara ya Bubanza naje iri mu ntara zimbabaza cyane kubera yuko barafise impano barafise tala mugabo sinzi mvuge nabanebwe sinzi mvuge barajyanika impano zabo je ndibuka hariho tugiye no mu bintu bya football hariho club menshi ya football ariko ubu ntayo tukibona hariho team akomakomeye ndibuka hariho team yitwa A-Ball n'indi yitwa IB muri football izo team iyo zihuye vraiment wasanga ari ibintu biryoshe muri Roaraka hariho na equipe yigeze gushika muri première division yarakorotse ya kwa les Elephants FC. Donc abanyabubanza simbona kubera iki bicaye ni muhaguruke please abanyabubanza muhaguruke mukore ibikorwa byanyu turabikeneye murafise impano nyinshi ni mugaragaza impano zanyu. Ya senzira rero abakunzi ba BDUSA senzira abakunzi bawe ugire n'akajambo batekerera duhera ikiganiro cyacu. Ya no kuvuga rero abakunzi ba Kabeshu comedian n'abakunzi ba BDUSA nukuri ndabashimiye cyane je nanje ikintu no sezera mvuga ni ikintu cyo kubandanya muryoherwa na comedy zanje donc mwumvise yuko ubu ari umugwi ufise inguvu Doxa Free 7 Team Comedy ni team ishaka kuduga cyane mugiye murayikurikirana muzotwenga muryoherwe tubongereze imisi yo kubaho hanyuma muza mukurikirana na BDUSA kuko byinshi bica kuri izi channel za BDUSA muzohakura byinshi ngira na comedy zanje zizoca koko ntanguye ikiganiro muzoza murabona byinshi ego. Yes Kabeshu reka ndagushimire cyane ku mwanya wawe namwe murakoze cyane kumpa kano kanya no kunyakira mu bwami bwa BDUSA Media. Yes nizere yuko n'ikindi gihe twabukenera utugamburukira nkuko wadukoreye no munsi cyane gose nzoza ndiruka kuko ndi umuntu ashaputse uvuze ati Kabeshu nzoba nashitse. Murakoze cyane. Yes bakunzi ba BDUSA nko mwabibonye twari kumwe na Kabeshu comedian nkuko twagumye tubisaba abantu bo mu ntara ya Bubanza muko muradukurikirana byuri jewe vraiment nico kintu ndagishimitse ko cyane ko kirambabaza mu byiri impano zanyu. Yes yari Brenda Kajero mwari kumwe behind camera ya Amos Kelly turabakunda cyane mubandanya batarakora subscribe kuri BDUSA Media mwarakiriwe mwaratevye kandi murahomba shaho murahomba ibintu byiza biryoshye bigezweho mu bikore amakomentari yanyu turayakeneye ibyo mushaka ko tubakorera tutarabakorera mu byandike mu makomentari turahari ku bwanyu turi muri abantu bacu turi abantu banyu ico muzodusaba cyose tuzokibakorera bandanye mugira amajeme partage ibiganiro byacu n'ibikorwa byose bica kuri BDUSA turabakunda cyane ciao ciao.